Baririmbyi nta kintu kiryoshe nko kubona mukora indirimbo zikamenyekana ku rwego mpuzamakungu. Umva rero umuti wabonetse. Henko Sound ni studio iri kubica bigacika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making, voice recording, mixing na mastering biri ku rwego rudasanzwe. Muri Henko Sound tukaba dukora kandi ama publicity, dubbing na sound tracks ku bakora amareresi. Ku bashaka nabo ko ivyabo bimenyekana bikamamara no mu makungu canke ku baririmbyi bashaka gukorerwa ibiganiro canke gukoreshwa ibiganiro, no tubafitiye Henko TV ibamenyekanisha. Tukaba dukorera mu ntara ya Gitega, mukaba mufize ico mubaza mu twakore kuri 61 46 84 48. Henko Sound ni ryo jwi ry'u Burundi. Oui, allô? Ni sawa Série. Ni sawa nawe? Ni sawa. Amatwaje kwa handi kubarana kintu batubwira ngo dutore. Bo, hariho utundi ko ndakora mugabo ndi ndani mu rupangu. Raba mwinjire nta kibazo. Ndi wabonye ko ari numero 10. Anya kubarana kintu. Okay. Sawa karibu. Sawa merci. Sawa. Oui. La joie. Ça va? Yes. Tumeze neza. Ndashye. Karibu. Tatuzaniye abashyitsi. Karibu. Jango rero afise ukuntu wipana. Ngora. Nagira baramenyereye. Arumenyera katsirire. Oh. Tuzime twari tushite bra. Uziko watubwiye ko amadirishya. Hema rivugeze no kwibaraba. Mugabo wabaye ko hatagoye ko nakubwiye ariko handetse. Nacenda haje mashanda habona nacagiti. Na. Abashyitsi ndabona bisa. Abareni bandi nakubwiye. Tuje kwigana. Arana ko omisi mike ishuri tangura. Sinzi ko bakwidondora. Akanyaruguru ni karabava. Akanyaruguru. Ni umwidondore yitwa Give. Biraja kugira namwe. Jenny twamiye. Nanje nitwa Shade Arlette. Okay. Karibu wacu numva ufise n'amazina meza. Karibu wacu rero mwisange, nizere ko mwaje muje. Barababwiye ibiharuro byo mu posi nyene bimeze. Nizere yuko bimeze neza. Ego, cyatubuha nawe dutangire mazi. Ya, ku mushitsi wa mbere yakira ba kabiri. Rero karibu mwisange. Merci. Okay. Iyo mu mwaya rero cyo ndaho. Reka iko. Ya. Urabona ko
Ashobora abandi banyeshuri bose. Okay. Ubashobora kuturabana icyumba. Mugabo hari ikintu utabwiye. Mwese muza kuba muri chambre imwe cyane umuntu wese azatemwe. Twabivuganye ko gusa turaza kukubwira reka tube turashikira hamwe. Sawa karibu. Kwatsinduye. Sinatsindiye kweri. Uriya twebwe gatumba twamenyereye kuzinduka. Hari igihe tuba tuzindukira nko mu bikorwa nyine. Okay, birumvikana. Yo gusa hari amasaha. Oya nanjye sayi wagira uno munsi turahasangiye. Ese batwakiriye neza. Oya turahasangiye nizera yuko ari sawa kandi. Saro nini nk'iyi irimo zibiri. Bo, Turaza abashitsi. urabona ni saro zibiri kandi ibintu bimeze neza. Rero ikintu nagomba kukubaza urabona wazananye n'abandi bigeme babiri. Bo, navuga ati nta byinshi ndabazi ko kumbure n'abagenzi b'iwabo. Rero ikintu nagomba kukubaza mbega nabo barasenga cyangwa nyine nabo batsuko nyine n'abagenzi bo ku ishuri mujye gufatanya ibikorwa nyine. Sindabazi cyane ariko naramubona tuvuga kuri eglise uretse gusa ko cabwiye kuri kigeze guhurira n'abo batari baje mugabo nabo kuri eglise ngabo rabizi ko hari igihe usanga umuntu atonda gusenga mugabo mu mutima bitahari ariko ntaco tuzobafasha nubwo batabikunda canke ngo batabimenyereye tuzobafasha. Sawa hanini cyane cyo ndagomba kubaza no munsi ndaza muri kumuramenyera sivyo kandi abategurira icayi kera baze kubyuka mu icayi ndavyigaye icyo nabwo niyo muzogitegura ico coco kigiye gukemuka kubera turabimenyereye gose. Sawa. Kuwisekesha ndakumenyereye. Wase muci. None. Ora rabike bire twigana. Wozirigiro mucana kubigahera hehe. Uzinjo kubera. Daje. Mana. Zino mani sizi wawe. None ndashamiza mw'isi yose. Reka ibyo bintu shaha. Duwe nawe gishiremo nawe basi. Turebe. Uraberewe disi. Cyangwa kijana gusa. Nababwiye ndagisha. Twahise muci. Wabonye muci. Kajana ninatembera kwa space. Igituko washyize hejuru. Umushatsi watanguye kurekura. Ni hari ahantu nagiye nagumye ngaha mu nzu. Nari kuma nambaye ibikoti. Nasi naraje kuvuga. Nakumvirije. Tukwaje watanguye kurekura umushatsi washyize hejuru. Kurikora ku mpamvu ye. Kubigira no sinibaza ibintu byinshi. Ahantu hose mama yakoze ambwira sha umukobwa hararangwa n'isuku. Handi nkaho isuku ndakubura. Bisuka ko rero isuku utanguye kurigira bigushitsini. Hari igihe nta suku wari bwumve mama wawe ntari bwaza kubwira ibintu by'isuku. None sinabwiye ko rero bimbwiye. Ubu ni utanguye kubishira mu mbwira. Ariko nabonye twabandi bajya kandi nawe wahinduye nawe urabibona.
ntiwaje ufise ibishatsi nk'ivy'iwanje je nigeze ngira ivyo bishatsi je none kirya kimavi ngarakishizeho kubera ai ntiwase ko bagutwenga muri vire karazimvye nanje akakarazimvye shahara kurabona hari iki kazimvye none subizayo ivyo bintu zabisa nabireka ndavyanse basi uzogende muri salbasi bagukorera umushatsi none tuko ndahiga uburyo none gashagiye gute nzoba ndagira ivyo nshoboye zagusa ahantu hazona kumerera nabi kubera tutanguye kuja kw'ishuri watanguye kubona ivyo abandi bagira nta bintu vy'ahatari nagize umushatsi w'iwanje isuku shi uko naryamishije isuku ivyo gamurimo n'ibiki karambwira ngo nahatarishije none no gusokoza bintoreka amuvuga n'ivyo vyigwa Jirazi ko bidakunda kuniga mbega tutarabona warebe y'ivyo bamanitse no muri interna nubwo bari interrogationnel dimanche soir atageze kwikunda nimurara rero musuka ivyo by'imishatsi bireke kubavuruga kandi we warasutse just nine narasutse sinaje narasutse my lord wera ukuye kazosukuye we mbone zosuka nka satu ya jen ni navyo bimbere kandi je gajesi mizina mwebwe niwe sameze ukwiwe cyane ariko ndabarenze neza oh my lord ivyo kurengana navyo mubikuye ya tuvuze ibigaragara udeyizi nta mpamvu yo kongera kwirara ufatiranye kubera bon hari ukuntu utatonze neza mugana utondetse no sinisiguye ndakubwiye impamvu turi muhira ejo basomba natugiye kwishuri of course kipuchuri chambere ariko gamana amajambo yanyu vrema sinzi ko mufise amajambo nkayo yose naje nayigira umuntu wagira ngo ntavuga wangira ngo ni inzira karengane yakantu karaho gusa ntabwo ko tuvuga amajambo siko mvuze ariko sibiza guterana amajambo nkunda akivyo tuvyihorere hama none waratuzaniye iki ofete ikintu nshaka ko tuvuganako murabona ahantu twaje kuba twasanze ujya muhungu kandi ujya muhungu uje tumenyanye mu bintu byo gusenga numva n'umuntu atekanye n'umuntu atekereje vraiment ndabasabye muze muritonda ubundi abumvise ndahera muri chambre muri kumunenza ugama ngango by'imishatsi muze muritonda rero muvuge bukebuke kugira ngo ntituzavure tumushavuza kandi nanjye ndimo namaramanje ega twenga ntitwaje kuba burya muhungu twenga turapanze kandi turarira ese ujya mu muntu waturihira none turira hamwe dusangirira hamwe bantu b'Imana nubwo twadusangirira hamwe twenga turarira nizwe ko ngo habundi muntu ushuti yakuvuga none kandi dufise uburenganzira mwambe mwibuka ko twahaje kubera akwa turangiye aho kuba niyo ntaturihira rega basi turariha basi ndabasabye jewe mwumvire jewe umuntu wanyuma ati ko dukundana muze muravuga bukebuke basi sivyo shasinzi mubarasinziriye umva avyutse tumukanguye basi ico ni ikintu kigoye kandi nawe uravyumva turaba besto turigana biragoye ukuntu tuguma twifata nk'ababikira kandi atavwari twambaye gusa tuzovyiga sawa ntaco nizera ko mwabyumvisingira bizohinduka shaje navyo numvise uvuze gute ariko reka tuvyizere ari ibintu tumvikana nubwo bavuga gute tutoje ntaco jewe sinashaka gusanga wasanga agwaye umutima wose amuvuza bon reka twubahirize ko tujana tutazi naje sindamushigikiye mugabo basi kugira ingene no wagira ngo uri kwisigura umushigikire cyangwa ureke je ntibindaho je ikindi kintu ndababwiye sinzohora ahantu turi mu gisagara nuguma witwara kuriya ko hariya ku gatumba ngaha rero mbwira ninda ariko aritwara nko ku gatumba kandi rero ndavyibutse uzi dushika ubwira ujya muhungu ngo akantu ko gatumba ni karatuvamo ninda asa no ku gatumba uturabye ukandaba ukamera nyine ku mushatsi ukamanuka hepfo kurenga uriko nasa no ku gatumba sanga turi vyigange so this okay ubu rero dufate ko mwavukiye ngaho Gitega oya
so twavukiye ariko none so biranditswe mu gahanga ariko twavukiye ariya ibyo mengo nagasuzuguro kandi nyine gakabije kamukabiri baririmbye nta kintu kiryoshe nko kubona mukora indirimbo zikamenyekana ku rwego mpuzamakungu. Umva rero umuti wabonetse. Henko Sound ni studio iri kubica bigacika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beat making, voice recording, mixing na mastering biri ku rwego rudasanzwe. Muri Henko Sound tukaba dukora kandi ama publicity, dubbing na sound tracks ku bakora amareresi, ku bashaka nabo ko ivyabo bimenyekana bikamamara no mu makungu canke ku baririmbyi bashaka gukorerwa ibiganiro canke gukoreshwa ibiganiro. No tubafitiye Henko TV ibamenyekanisha. Tukaba dukorera mu ntara ya Gitega, mukamufuza ico mubaza mu twakore kuri 61 46 84 48. Henko Sound ni jwi ry'u Burundi.